mwaramutse bivanye naho muherereye. Jewe ni Shanira Mukerabirori, umushikiriza biganiro wanyu kuri Eco Recycling Network. Turagarutse kandi n'ikiganiro kiryoshe cane, ikiganiro kiza kuvuga ku ngaruka mbi z'imicafu ku magara y'abantu. Twozirinda gute? Twokwirinda gute izo ngaruka mbi? Twozitira gute tutaronerwa? Twohimiriza abandi gute guta imicafu aho yagenewe? Ndongeye guha kaze na karibu abashobora kutwumva muri runo rurimi rw'ikirundi, cane cane abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Europe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Australia, ndetse kw'isi yose abashobora kutwumva, ndabahaye kaze na karibu muri kino kiganiro cacu. Ndabibutsa kandi no gufyonda kuri sabone, mwiyaboneshe, mwongere mufyonde no kuri karya gakengeri kugira ngo buri kiganiro tuza dushirako muzohere muba ba mbere mu kukibona. Kandi ndabatumirira cane kudukurikirana kuko ibiganiro bijanye n'ibidukikije ni ibiganiro ngirakamaro, ni ibiganiro bidufasha kubaho neza, ni ibiganiro vyubaka. Ndabibutsa kandi ko kuri no chaîne yacu YouTube hacako ibiganiro bijanye n'ibidukikije, environnement, ingene dukingira ibidukikije, ingene dukingira n'amagara yacu. Mu gifaransa twari twabivuze mugabo nshimye kubisubiramwo kugira ngo bigende neza, twumve neza intumbero y'ino chaîne yacu YouTube. Murakoze cane. Bibutsa rero kandi ko ikiganiro cuno munsi kiza kuba gishimikiye ku ngaruka mbi z'imicafu ku magara y'abantu muri rusange. Mu kiganiro gishize twababwiye mu rurimi rw'igifaransa ko ari vyiza gutandukanya imicafu mu ngo z'abantu, bakaba bafise amapubere abiri canke atatu yo gushiramwo ibibora n'ibitabora n'iyindi micafu, ariko ntibishigwe hamwe kugira ngo bimwe ibibora bishobore gufumbira isi ndimwa, ibitabora navyo bishobore kuvamwo ibindi bintu dushobora gukoresha nk'ibintu vy'ivyuma, bashobora kubihinguramwo ibindi bintu bidufasha mu buzima busanzwe. Mu gihe rero abantu tudakurikije ivyo bintu, tudakurikije kuza turatandukanya imicafu, hariho ingaruka mbi zishobora kudushikira. Izo rero ni ingwara. Uti ingwara zishobora kudushikira mu gihe tudatunganije neza imicafu yacu nizahe? Ni nyinshi cane. Ingwara, hariho ingwara ya malariya. Ingwara ya malariya benshi bazi yuko iterwa n'imibu. Ego nivyo, iterwa n'imibu, ariko imibu nayo izana nahe? Imibu ivahe? Imibu iva muri arya mazi aba yateze, turogeje amasahani, turogeje ivyombo, tuciye dusuka amazi mw'ibarabara. Ibarabara ifise akanogo, ako kanogo amazi azogumayo ntariko aratemba, ayo mazi azovamwo udukoko, utwo dukoko natwo ni imibu. Imibu imaze kukurya deja uca urwara malariya. Ingwara ya kabiri, hariho ingwara y'amacinya. Ingwara y'amacinya iva ku micafu, iva kw'isuku rike. Hariho ingwara ya korera.
Indwara ya korera nayone iva kw'isuku rike kandi iva ku micafu, kutamenya kwitunganya, kutamenya gutunganya imicafu. Ntibagiye n'indwara yo guhema nabi. Indwara yo guhema nabi, ibintu tuja guturira, amaplastike, ibivodoka, duhejeje kunywa amazi par exemple, nkaca mfata aka kantu nkaca nja kugaturira. Iyo maze kugaturira, umwotsi uraduga. Umaze kuduga, abari muri iyo entourage, abari muri ico kibano barabihema. Rero mu gihe twamaze kubigira akamenyero kuza turaturira imicafu, abantu baza barahema babihema gushika naho bibaziramwo indwara. Rero bene wacu, twige kwitunganya, twige gutunga amapubere atandukanye kugira ngo iyi micafu itubere ingirakamaro aho kutubera ikiza c'indwara. Duhejeje kubabwira zimwe mu ndwara zikunze kwibonekeza ziterwa no kutamenya gutunganya imicafu. Twababwiye nk'amazi atega. Amazi atega avamwo udukoko dutuma tugwara malariya. Guturira ibintu tukabituririra mw'ishamba, ivyo vyose bidutera guhema nabi. Kudapfundikira imicafu bituma isazi zishira imicafu ku masahani canke ku kintu ico ari co cose dushobora gufungura, hama tukagwara amacinya canke korera. Ariko ivyo vyose nubwo bimeze uko, turacafise kwikebuka, turacafise kuzitira tutaronerwa. Uti gute? Hari ibintu bishika kuri bine dushobora gukurikiza kugira ngo twikingire tutarabona, kuko indwara ziva ku micafu canke kw'isuku rike ni indwara zica kandi zica nabi. Iyo hatabonetse urucanco no kwa muganga ntizikunze kuvurwa neza. Ikintu ca mbere ni uguhimiriza, aho ndavuga ku mashure, ndavuga mu mashengero, ahantu hose hakoranira abantu, bagahimiriza abantu kugira ngo bamenye gutunganya imicafu. Nk'akarorero, bashobore gutunga amapubere atandukanye. Imicafu ibora bakayishira ukwayo, iyitabora bakayishira ukwayo. Iyo novuga yuko ari nka solution ya mbere, abantu tukabahimiriza kabisa mu maradiyo, mu mashure, mu mashengero, mu manama, ahantu ahariho hose, mu makoperative. Iyo ni ingingo ya mbere dutegerezwa kwifatira. Ingingo ya kabiri, tugapanga tukavuga ati umunsi munaka tuzokora isuku. Abantu basangiye agacimbiri canke basangiye umutumba bakavuga bati ku munsi uyu n'uyu tuzokora isuku. Bagaharura amabarabara, bagasukura imifurege, bagakata ivyatsi biri ku mabarabara. Nko mu Burundi uwo mugambi baramaze kuwushira mu ngiro, turamaze kuwushira mu ngiro. Ku minsi ya gatandatu abantu turakora isuku. Amafurege, mu makanivo, hose usanga hameze neza kandi ni vyiza cane, ni intambwe twateye. Ikindi gikurikira, gukorana na leta. Leta ikadufata mu mugongo, hakaba imigenderanire myiza y'abanyagihugu na leta kugira ngo turwanirize hamwe izo ndwara, turwanirize hamwe gusabagira kw'imicafu. Ivyo ni ibintu dutegerezwa gushira mu ngiro kugira ngo tubandanye twikingira indwara.
Ikindi kintu abanyagihugu twoshobora gukora muri rusangi kikatubera solution nuko twiga gukora compostage. Compostage ni iki? Kumenya guhingura imicafu ibora mu mwavu w'ikirundi, umwavu ufumbira isi. Uti ivyo vyokorwa gute? Burya ntibigoye cane, mufise kwimba akantu akanogo gatoya mwimba ahantu, mukaza mushirayo imicafu ibora gusa, kuko twarivuganye yuko buri rugo ruzoba rufise amapubere atandukanye, imwe ijamwo ibora iyindi ijamwo ibitabora. Ivyo rero bibora muca mubishira muri ka kanogo, mukaza mufundikira, mugaca murindira nk'ikiringo c'amezi 2 canke 3 mwarashizemo ibintu bibora, muzosanga vyaraboze vyaravanganye n'ivu, muzobikurayo mubijana mu murima. Iyo ni avantage nini cane, ikongera ikaba na solution. Mu gusozera tumenye yuko kugabanya imicafu no kumenya kuyitunganya ari ingirakamaro ku magara yacu, kandi ko ari n'akarusho kubera ko duca tuyihinguramwo ibindi bintu dukoresha mu buzima busanzwe. Kandi urugamba rwo gukingira ibidukikije n'isi yacu ruracabandanya. Mwakoze cane kunkurikira, twizera yuko impanuro duhabwa na bino biganiro vyacu tugaruka tukazikurikiza, tukazisangiza ababanyi, inshuti n'abagenzi muri bwa bumwe nyene. Amahoro y'Imana abane namwe, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Bye. Hiyo imichafu igabire